Shalom shalom abankurikiye mwese aho muri hose. Yesu Kristo nabaho umugisha cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza w'igiciro kinini cyane mu maso y'Imana wo kwegereza Imana mu gutangira umunsi turi imbere yayo, twumviriza icyo tubwira mu ijambo ryayo ritoya, tugafata akanya gatoyi ko kwishira mu biganza byayo, tuyereka umunsi kuko uyu munsi nitwa tuzi ikiwurimwo. Imana yahishije amaso yayo ibibi imbere yacu, ariko yaduhaye ubwenge bwo kwiyegereza no kwisha mu biganza byayo, tukitanga ibintu byose biba bitwasamiye, biba biri imbere yacu tutazi, ariko umwe Satani ashaka kuba yateguye kugira ngo adukorere, atugirire nabi. Rero umuntu wese azi ubwenge ahavyukira imbere y'Imana. Hari abandi bahanga bakomeye cyane bavyukira muri za nibature, bakagenda isaha imwe gusa bakaja imbere y'Imana bagasenga. Abantu rero baba batashoboye kuvyukira muri nibature, baba batashoboye kuronka umwanya, bacikangura bwa mbere kugira ngo bavugane n'Imana mu buryo burambuye canke bashobore kuyiragiza. Iki kiganiro kirabafasha cyane. Hariho feedback nziza nagiye mbona, abantu benshi Imana agiye izirafasha muri ubu buryo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero uyu mwanya tugira twiragiza Imana twifashishije umurongo w'ijambo ry'Imana ryanditse mu cete ca 2 Timoteyo, yanditse igice ca 3 ku murongo, reka duhere ku murongo wa mbere. Handitse ngo ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Ku murongo wa 5, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako, abameze batyo wamubatera ibitugu. Ku murongo w'7, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Yesu nadufashe cyane. Iri jambo ry'Imana rirakomeye bene data, ariko umuntu umwe wese ahantu ari, iri jambo ry'Imana mpwemu yera rimusigurire. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana nshaka cyane gose muri iki gice n'umurongo wa 5 uvuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako, abameze batyo wamubatera ibitugu. Yesu nadufashe cyane. Abantu tumaranye iminsi muri izi seanse zo kuvyukira imbere y'Imana bakunze kumva cyane nshimangira ikintu cyo kurondera mu maso y'Imana. Umuntu akagira umwete wo kurondera inzira ya nyayo izomushikana ku kumenya ukuri kose kw'ijambo ry'Imana, hanyuma rikamwereka inzira y'ukuri ariyo Yesu Kristo, ariwe mwana w'Imana w'ikinege yavuye mu ijuru akaza kudupfira kubera ibyaha byacu, akabambwa ku musaraba azize ibyaha by'umuntu umwe wese kugira ngo aducungure. Hanyuma ku munsi wa 3 akazuka, akaduga mu ijuru aduganye intsinzi. Yesu nashimwe. Uwo mwami Yesu Kristo rero ariwe nzira, akaba ariwe wenyene azogushikana mu ijuru. Hanyuma ugaca usaba mpwemu yera kugira ngo akurobore muri runo rugendo rugoye. Iyi nzira irapfunganye bene data, irimwo amahwa, irimwo ibigeragezo byinshi cyane, kuko nagenda babwira abantu biyangaje muri iyi nzira izodushikana mu ijuru bahura n'ibibazo byinshi bikomeye, kubera iyo biyangajije Satani aca konsantra attention kuri bo, kuko uwo muntu abaje kumubangamira, abaje kubangamira ibikorwa vyiwe. Ibitero rero bica bitangura gukabukana kuri we, iby'umubiri ndetse na spirituel. Nukuvuga ngo iyo Satani abonye yuko utaguye kugomba kumubangamira, aca atangura kuzaragutera, akagutera ibintu byinshi biguca intege, ibintu bikubangamira muri urugendo bijanye n'ibintu bikubabaza ku mubiri, canke n'ibitero bitandukanye byo mu mutima, byo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo ucike intege ubivemo. Yesu nashimwe. Ikintu rero umukristo afashe iyo nzira agomba gukora ni giki? Ikintu umukristo afashe nzira agomba gukora no gusaba Saint Esprit, no gusaba mpwemu yera, mwuka wera, kugira ngo aguherekeze. Mpwemu yera mutari kumwe ntibikunda ko iyo nzira uyishobora, kubera Satani twarabonye yuko abo tunigana. Ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyefeso igice ca 6
ngo abo tunigana ngo sabe inyama n'amaraso ngo ariko n'abakuru n'abaganza n'abafise ububasha ngo n'abaganza isi y'umwiza. Yesu nadufashe cyane. Bisaba rero ko uba ufise izindi nkomezi zidasanzwe utari wenyene, atari wenyene n'ubwo bwenge bwawe n'inkomezi zawe. Bigasaba ko ufise inkomezi ziva mu ijuru uri kumwe na Saint Esprit. Uko uri kumwe na Saint Esprit uba uri umuriro. Hari ibitero byinshi bidashaka kugushikira, hari n'ibyo ushobora kubona ukabibona en avance, Imana ikakuburira imbere ukamenya ikuntu bikwepa. Hari n'ibindi rero Mpwemu yarashobora kuguha inkomezi ukagwana nabyo ukabinesha kubera ko muri kumwe. Yesu nashimwe. Rero sinatayisije y'ijambo ry'Imana, bene data sinadufashe cyane. Hari abantu benshi rero iyi nzira bariko barahushagurika cyane, ugasanga hari ibintu byinshi bigenda bibayobya. Hari inyigisho zitandukanye bene data. Ibyo ndabwira, hari abantu benshi bashaka kurondera mu maso y'Imana ariko bayobye, batazi ukuntu barondera mu maso y'Imana. Nagiye ndabivuga ko inshuro nyinshi hari abantu benshi bisa n'ibyagiye bigora gutahura, bakumva ko n'abandi ko ndababuza dufate akamenyero bagize ko gukoranira hamwe nko mu byumba by'amasengesho cyangwa mu nsengero zitandukanye. Ariko sico nashatse kuvuga bene data, nuko mu minsi y'iherezo ijambo ry'Imana ritubwira ko hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana bakazimiza benshi n'abatoranijwe. Rero kugira ngo wirinde kuzimira canke kuyoba kandi uri mu batoranijwe, ikintu conyene ugomba kwirinda ni ugukurikira ibintu byose bije. Yesu nadufashe cyane, kuko ibintu byose byambaye uruhu rw'intama suko arizo, suko ari ibintu byose bizoshikana abantu kuko umenya ukuri. Hari ibifise mission yo kujana abantu benshi imahonero. Yesu nadufashe cyane. Rero iri jambo ry'Imana riziye bande, riziye abantu b'Imana bashaka kuborondera mu maso y'Imana ariko bagenda bahura n'amaobstacle atandukanye muri iyo nzira. Yesu nadufashe cyane. Umuntu akaba ari mu ishengero, akaba ari mu ngoro y'Imana ariko agahurira n'ibintu byinshi bimugwisha. Yesu nadufashe cyane. Abantu ugasanga bariko bagwishwa n'ibintu bahuriye mu ngoro y'Imana. Reka ni ijambo ry'Imana hano ryatubwiye ibintu byumvikana cyane. Ariko mwumve yuko mu minsi y'iherezo wazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda amahera. Ku murongo wa 5 ariho nawuvuze cyane ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwako. Abameze batyo bamubatera ibitugu. Yesu nashimwe. Mu ngoro y'Imana hari abantu bafise ishusho yo kubaha Imana, ukabona n'abakristo. Rero uwa muntu ushaka kubona akwamiye imbuto z'ibijabija, ukabona akwamiye imbuto zitarizo, ukamubona mu rusengero, ukabona n'umuntu ameze nk'umuntu azimana w'umukristo, ariko hanze ukabona n'umuntu mubi cyane, nawe umuravye vre mukumva isoni. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma uwo muntu agakubera igitsitaza, abantu benshi bariko baragwa, abantu benshi bariko barata umurongo kubera abantu bababereye mauvais exemple mu ngoro y'Imana. Yesu nadufashe cyane. Ukavuga uti hari ahantu rero jewe sinzosubirayo, hari ahantu ni murabe banaka abantu badukuriye bari imbere yacu bakora ibi nibi sinohasubira. Muntu ni wakurikiye umuntu, abantu ngabo bameza uko wamubatera ibitugu ariko ntibakubuze iyo wigira. Yesu nadufashe cyane. Wowe inzira urayizi ni imwe, ni ya Yesu Kristo, niyo mu ngoro y'Imana. Hari abantu wabonye bameze batyo, aba n'abantu nabo Bibiliya yatubwiye bo mu bihe bigoye, bo mu bihe by'iherezo. Aba bantu bagomba kubaho kandi bazoba no mu ngoro y'Imana. Yesu nadufashe cyane. Ukaba uri mu ngoro y'Imana ukabona hari abantu bafise ibi bintu, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko ibintu bakora ukabona ari ibintu biteza isoni izina rya Yesu Kristo. Abo bantu nibaguca intege muri iyo nzira watanguye. Yesu nadufashe, kuko nukurikira umwana w'umuntu. Reka guta umurongo urimo ngo ni naka, ngo wabonye naka ngo afise ingeso zimeze uko, ngo rero ngo simbona ikintu umuntu akurikirayo, ngo n'abantu bango n'abayobozi ngo bakora ibi nibi. Yesu nadufashe cyane. Mumenye neza ko mu minsi y'iherezo aba bantu bagomba kubaho kandi no mu ngoro y'Imana muzobasangamo. Yesu nadufashe. Ntibakubuze iyo wigira, kubatera ibitugu ijambo ry'Imana ritubwira si ukuva mu ngoro yangura ngurasohotse nguragiye ngo nuko ngo abantu bameze uko ngo bagutsitare. Oya, batera ibitugu ureke kwifatanya nabo, ariko nimba Imana yawe
Erega Imana ifise ukuntu yereka umuntu bene data. Imana yawe niba wariyibonye mu ngoro y'Imana reka gusohoka. Abantu bariko barakurikira, bariko bafise inzara inyota yo kurondera Imana, ariko bariko bayirondera mu buryo bariko barazimagurika. Je nkunze kubabwira, hari ibintu vy'ivyumba bene data numva. Hari ibintu ndabibona ku marezo sosio. Ndababwira igituma ivyo bintu vy'ivyumba atari amasengesho yateguwe n'ikoraniro ryera ishengero ry'umwami. Ari umuntu ku gitice agenda akavyuka mu gitondo ugasanga yatanguje icumba. Beneda igituma ivyo bintu jewe sindiko ndabigwanya, ariko mu byumva igituma umuntu akwiye kugira amakenga. Abantu benshi bakunze kubizimiriramwe. Aho hari inyigisho zagiye ziba mu ivyo vyumba zizimiza batoranijwe. Rero Beneda uzubwenge ivyo bintu wobikwepa kugira windi intambara zitari ngombwa. Hari abantu binjiyeyo batewe n'ibindi bintu bitandukanye, bariko bagwana izindi ntambara ku ruhande zitari ngombwa. Wowe nyene ukagenda kugwana intambara yo wazishiriye. Yesu nadufashe cyane. Irondera mu maso y'Imana, wegera ku ngoro y'Imana. Kurikiza programe zibera mu ngoro y'Imana. Erega hari amasengesho aba programe n'ishengero ry'umwami arabaho. Nimba ufise inzara n'inyota injira mu bikorwa mu makorare. Hari amasengesho ategurwa n'amakorare. Yesu nadufashe cyane. Ivyo bintu byo ku ruhande muza murakurikira bene data, simvuze ko byose ari bibi, ariko kugira wirinde ibintu bikuzimiza bizogutera kwicuza umwanya wataye uje kurondera Imana ahantu utakagombye kuyirondera. Ivyo bintu kandi Yesu Kristo yaduhaye inzira nyayo yo kurondera mu maso hiwe. Genda mu nzu yawe usenge. Ubonye udafise inkomezi zikwiye zo kurondera amaso y'Imana uri wenyene. Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye wazore hagati muri bo. Egera ku ngoro y'Imana, hariho abasenzi. Egera ku ngoro y'Imana, hari amaprograme atandukanye de prière. Reka kuzaja kurondera ahandi hantu mu maprive ahantu hatandukanye. Wa muntu w'Imana uhushagurika uzozimirirayo kandi uzovunika. Yesu nadufashe cyane. Ngo abantu bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bafise ibi bintu ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ivyo abantu bo mu gihe cyerezo ngo bamubatera ibitugu nibakuze wigira. Yesu nadufashe cyane. Reka gukurikira abantu. Niba ugiye ahantu ukarabona abantu bakurangaje imbere bariko barakwigisha, banza ushishoze wumvirize neza, ugira attention, wumvirize detail y'ibintu bariko barakubwira. Imana naragiye bene data yaduhaye ubwenge bwo gutriya, ukamenya neza ukuri, ugakura ukuri mu bitare ukuri. Yesu nadufashe cyane. Mwemu yera arayobora umuntu. Niba muri kumwe na Saint Esprit arakwereka ko aho hantu uri kuraja, uri kurayoba. Yesu nadufashe cyane. Iri jambo ry'Imana rero bene data, saba umuntu umwe wese ko mwemu yera yo musigurira mu buryo burambuye uburyo akwiye kugenda muri iyi nzira. Yesu nadufashe cyane. Yewe muntu w'Imana, ntugati inzira y'Imana ngo nuko wahuye n'abantu bameze batya, banzura ko inzira urimo ari ukuri. Nusanga ari ukuri, ntuti inzira Imana yakwiyerekeyemo ngo nuko uyibonyemo abantu bameze gutyo. Yesu nashimwe. Aba bantu batera ibitugu, ariko ntutera ibitugu inzira y'Imana. Aba bantu kubatera ibitugu reka kwifatanya nabo. Bihorere bareke bakure kwa amaso, wikomereze rangurura, ariko umenye neza ko mu minsi iheza abantu bagomba kubaho bafise ishusho yo kubaha Imana. No mu ngoro y'Imana uzobabona, no mu bakurangaje imbere bakuyobora aba bantu uzobabona. Yagira icyo bakubwira, ntibigusamaze mwene data, rangurura. Niba ubona ko inzira watanguye ari ukuri, nareba inzira nimba uri mu nzira ya nyayo, nagenda bereka ibimenyetso bitandukanye bizogenda bikwereka yuko uri mu nzira y'ukuri, kandi umwemu yera ari mu mutima wawe arakwemeza neza kwaho hantu uri hagushikana. Yesu nashimwe. Bene data rero kino gitondo ni ijambo ry'Imana Yesu yashize mu mutima wanje kugira ngo dufukameko mu gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana igira neza, Mana igororotse, urakomeye Mana, turagushima turagukengurukira. Wageze neza kongera kutwereka izuba ry'imbabazi. Erega Mana, aba ni abantu bawe. Uyu munsi wagiriye neza ukagirira umuntu budasanzwe bwo kongera kubona umunsi musha. N'ubuntu bukomeye watugiriye Mana, nta kintu na kimwe twakoze. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ukuntu ijambo ryawe riguma riza ritwigisha buri munsi. Mana yo mwijuru, turagushima
ku majambo yawe uhora utubwira buri munsi. Turagushima ingene udahwemana ntaryo kutwigisha. Mwemu yera mufasha wabizera nuhabwe icubahiro. Warakoze Mana kuduha mwemu yera kugira ngo azaraza tuyobore muri iyi nzira igoye cane irimwo amahwa. Yesu irimwo ibigeragezo bitandukanye, irimwo ibicantege bitandukanye. Satani aguma aca hirya no hino, aca mu bigeragezo, aca mu bintu byinshi bitandukanye, aca mu ntambara z'uburyo bwinshi, agacaca no mu bantu, agacaca no muri bene data kugira ngo batugwishe, bakatwamira imbuto zitarizo, natwe tugaca duhushagurika tukabura iyo tuja. Mana yo mwijuru, abantu bawe turakwinginze ngo uduhe amaso y'inkwema, amaso abona. Mwami Yesu, ibi bintu byose by'amobstacle ba mu nzira kugira ngo biduteshe urugendo twatanguye ruzodushikana iwawe, byose bifate miru bikure mu nzira yacu, maze twikomereze Mwami Yesu. Mwemu yera mufasha abizera ngo tuyobore. Mwami Yesu, dufate ukuboko mu izina rya Yesu Kristo, utugira imbere za kumuriro Mana. None Yesu, uyu munsi turongeye kuwukuragiza. Mana, uko bucana yandi. Hari ibindi Mana, Satani aguma agerageza buri kanya kugira ngo atubuze amahoro, kugira ngo aze mu bintu byacu avyonone, atubuze ico dukora, tubuze amahoro, asenye ivyo turimo, kugira ngo Mwami Yesu Kristo imitima yacu ihorane umubabaro, ihorane ihungabana. Mwami Yesu, turaguhamagaye uyu munsi Mana, ubane natwe umunsi wose tushize mu biganza byawe. Mwami Yesu Kristo, ibi urimwo byose turabikwereza. Wowe nyene utubonera imbere aho amaso yaca hishwe. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze ngo ivyo Satani yateze byose bifate mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi Mana, turakwinginze ngo dufate ukuboko amaprograme n'amaproje yacu, kuko umwana w'umuntu apanga ibintu byinshi, ariko ubushake bwawe ivyo bushaka nivyo bishika. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze ngo ivyo tugeneye Mana bidushike ko byose. Ukure inzitizi zose mu bintu watugeneye, mu migisha waduteguriye. Mwami Yesu Kristo, ico ukuboko kwacu kuza kuba kwerekeje gukora, ugihumugisha, utugire neza muri byose na hose. Ngwino ugabuganze mu mitima yacu, ngwino ugabuganze mu byacu no mu bacu. Urakoze Mana Data twese uri mu ijuru kubyumvise. Urazi Mwami ko tutavuga byinshi mu kugusaba, ariko we nyene utumenyera ibidukwiye, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi nkuko wama. Byose birabuko ukushaka. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo. Amena. Umwami wacu Yesu Kristo abaho umugisha. Murakoze.